Turasubiye kubaramutsa abanywanyi bacu mukurikira yimbonesha kure ya Hejuru TV. Niteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe nyuma y'igihe kinini tutabana mudakurikira makuru n'ibindi bitandukanye babigezweho kuri yimbonesha kure ya Hejuru TV. Ubu rero tukaba turagarutse mbasaba kugira ngo nimuzocikwe n'ibindi bitandukanye tuzaba twabateguriye mu ngingo nkuko ari nyinshi zigiye zitandukanye tubatohorezamwo amakuru agiye atandukanye. Rero muri uyu mwanya tugiye kwibanda kuri politiki hamwe n'umutekano w'igihugu c'u Burundi. Ndagusaba rero kugira ngo aho uri hose wimvemwo kaze, ndakuramutsa aho dukurikiye mu Burundi, ndakuramutsa aho dukurikiye uri mu bice bitandukanye ku mugabane wa Afrika no ku yindi migabane ya kure, kandi ndaguha kaze ntuze gucikwa. Hari inkuru rero idasanzwe tugiye gushimikira ku vyashikirijwe n'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye masengesho yo gusozera ukwezi kwa Nyakanga yo muri NDAYISHIMIYE. President Ndayishimiye avuga ko umuhanuzi wiwe yamuhanuye guca Tanzania atahutse i Burundi ku gutinyira ibihuha vya coup d'etat. Mukuru w'igihugu c'u Burundi rero yarahishuriye abagumya banga ba NDAYISHIMIYE bari mu masengesho arangiza ukwezi kwa Nyakanga ko ibihuha vya coup d'etat vyashwaye abarundi bose, mbere ngo binashikira no ku muhanuzi wiwe yahatswe kumutuma afata ingingo mbi. Wamuzi wiwe akaba ngo yari yamuhanuye kutaza n'indege mu Burundi avuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ko ahubwo yopfuma afata indege imushikana i Tanzania maze akaza mu Burundi n'imodoka. Ivyo byose rero byashikirijwe n'umukuru w'igihugu imbere y'abagumya banga mu masengesho yabaye kuwa kane mu ntara ya Gitega. Turaza kubigaruka ko ni nako kandi President Ndayishimiye avuga ko hari abantu basigara baramwidogera bamutera ubwoba bongera bamuvuma iyo afashe ingendo mu mahanga. Ivyo navyo turaza kubigaruka ko. Rero n'iyindi ngingo tuza kugaruka ko irabana n'ubutunzi bw'igihugu c'u Burundi, arivyo leta isabwa kugira ngo nizosubire gusaba imfashanyo mu makungu. Nayo rero turaza kwigaruka ko ku buryo uburambuye. Ndagusaba rero kugira ngo ufyonde kuri subscribe aho bukoresha YouTube y'icongereza, niba ukoresha y'igifaransa vyonda handitse s'abonner. Ni munsi y'iyi video hamanda y'ijambo Hejuru TV. Iyo ufyonze ko curondera kandi ukanabona amakuru yacu uri mu bambere, ndagusaba kugira ngo ntuze gucikwa. Ndaguhaye kaze aho uherereye hose. Varisito Ndayishimiye yanenze umuhanuzi wiwe, yaciye areka gukorera ngo kubihuha vya coup d'etat vyari bimaze iminsi bivugwa nyuma y'urugendo rwiwe muri Cuba ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Masengesho ya NDAYISHIMIYE yabaye ku munsi wa kane, yibukije abari mwayo masengesho ko ata muntu n'umwe atinya kuko afitaniye amasezerano n'Imana. Mbere y'isinzi ry'abagumya banga mwayo masengesho abaye kuwa kane mu ntara ya Gitega, President Ndayishimiye yagize ati abantu bavuga ibintu novuga nti ubuhanuzi bwa shetani ngaha i Burundi ntibari bazi ko bariko barahamagarira Imana iciratonda, kuko aho shetani yameze umugara niho Imana ico tonda nyene. Ngo jewe narahuye n'ibiteye ubwoba birengeje urugero, ndababwire none nk'umuntu yatromatije umuntu gushika aho telefona ngo ndagusavye ngo ntuzoze n'indege, ngo pfuma ufata indege kujana muri Tanzania, nzopfuma nza kukwitorera n'imodoka. Ngo ivyo bambwiye ngo birateye ubwoba. Ko Varisito Ndayishimiye yoba yarashikirije mu majambo yiwe. Akaba yarongeyeho agira ati narababajwe n'umuhanuzi wanje, aho kuja kurondera angirire note d'analyse ambwire ukuri agashaka kunkubita ibihuha ngo amfate ingingo mbi. Perezida Varisito Ndayishimiye akaba yabwiye abagumya banga bari mwayo masengesho ko umuntu wese ashaka kumutera ubwoba wiyoreka kwiruhisha kuko ari kumwe n'Imana. Ayo majambo Perezida Ndayishimiye yashikirije mu y'amakuru y'ibihuha yagiye aratangwa avuga ko hari umugambi uriko urategurwa kumuhirika ku butegetsi. Nako kandi yidogera n'abandi bantu basigara bamwidogera bamutera ubwoba bongera bamuvuma iyo afashe ingendo mu mahanga. Mukuru w'igihugu c'u Burundi rero akavuga ko hari abantu basigara baramwidogera bongera bamuvuma iyo afashe urugendo rumushikana mu bindi bihugu agiye guserukira u Burundi. Kubwa President Ndayishimiye
ngo abo basigara baramuvuma bamwidogera canke bamutera ubwoba ngo boreka kwiruhisha kuko ashigikiwe n'Imana. Amasengesho rero yabereye mu ntara ya Gitega yamatunganwa n'umugambwe NDAYISHIMIYE buri munsi wa kane wa nyuma urangiza ukwezi. President Ndayishimiye rero nawe ari rongoye inama y'inararibonye mu mugambwe NDAYISHIMIYE yaragize ati ndafata urugendo ngiye guserukira abarundi bubanshize imbere ariko hari abasigara baranyidogera kumbe bakibagira ko Imana ariyo mwongere wanje abamvuma canke bakantera ubwoba nibareke kwiruhisha kuko abamarayika baba bankikuje. Mwayo masengesho President Ndayishimiye rero akaba yongeye gusubira guhumuriza abarundi ko naho hoza ibihuha canke ibindi bihungabanya imitima ngo ntikazobakura kwisezerano bafitaniye Imana kuko ngo bayishize imbere. Ibyo rero byatangajwe n'umukuru w'igihugu masengesho ya NDAYISHIMIYE yabaye ku munsi wa kane mu ntara ya Gitega. Reka tubandanirize aya makuru yacu ku ngingo irabana n'ubutunzi. Ngibi ivyo leta isabwa kugira ngo ntizosubire gusaba imfashanyo mu makungu. Igihugu c'u Burundi ngo coba kiri mu bihugu vya mbere vyo mu karere ka Afrika y'ubuseruko EAC gifise abarundi benshi bari ku mugabane wa Boreya ndetse n'ahandi. Nkuko rero tubibona mu bindi bihugu biri muri EAC na cane mu gihugu ca Kenya, abanyagihugu baturuka mw'ico gihugu ba mu bihugu vya Buraya, Amerika, Aziya baramaze n'igihe bishimira ku ntambwe ikomeye bamaze gukorera igihugu cabo mu kugiteza imbere. Aho twavuga ko nko mu mwaka wa 2022 amafaranga mva makungu yinjiye mu gihugu tanzwe nabo banyekenya baba hanze y'igihungana ni miliyaridi 427 z'amadolari y'abanyamerika. Amafaranga rero yasumbije kure amafaranga leta ihora ikura mu bidandazwa njabuka amazi corira hanze nk'icayi, kawa n'ibindi nkuko vyatangajwe ni banki nkuru mu gihugu ca Kenya. Burundi rero ngo hose ko bimeze kuko igihugu kimaze igihe kibura amafaranga y'agaciro ku rugero rudasanzwe. Umuntu agaca yibaza ico abarundi bari mu bindi bihugu bari kubafasha igihugu kugira ngo ayo mafaranga mva makungu akoreshwa cane mu gihugu agume aboneka ku rugero rushimishije. Bega niki kiriko gituma abarundi bari za Buraya na handi batafasha ku bwinshi igihugu cabibarutse nkuko bagenzi babo muri Kenya n'ahandi babikora? Mwe mu barundi aba mu gihugu ca Sweden ko tashimye ko avugwa izina aratanga imvu nyinshi zituma bagenzi we n'aba diaspora batumva bafise ishaka ryo guterera mu iterambere ry'igihugu. Rero agataha amakosa kuri leta y'u Burundi kuko ariyo yabigizemwo uruhara kugira abo barundi bumve bo kwihojeje ibyo guterera umuganda igihugu cabo cabibarutse. Cabere umuco muke kubijanye nuko leta ikoresha amafaranga y'igihugu. Umurundi rero reka tumwite izina rya Manirakiza Theodore asigura ko abarundi benshi bari mu bihugu bitandukanye byo kwisi bataye icizere kuri leta y'u Burundi bitewe nuko hibonekeza igifungo mu bijanye nuko leta igenda ikoresha amafaranga yagenewe imigambi y'iterambere. Aha uwo murundi rero agatanga akarero ku mfashanyo nyinshi leta y'u Burundi yahawe kuva muri 2005 kugira igihugu ciyubaka inyuma ibihe byo mu ntambara cari kivuyemwo. Kubwiwe ngo ayo mafaranga biraboneka ko yanyurujwe maze ntakoreshwe ico yategerezwa gukora. Ikindi wo twise Manirakiza avuga ko ngo nuko leta aho gushira amafaranga menshi mu bisata vyozanira umusaruro w'igihugu ubwo yihutira kuyashira mu bindi biteza imbere abategetsi gusa. Uti wofashije woretse urumva ko interano zotangwa n'abo barundi ataco zoza gufasha mu gihe igihugu cubatswe gutyo. Niko rero twise Manirakiza Theodore abandanya ashimangira. Cyakabiri yavuze ko n'indyane za politike zo muri 2015 kuva mu mwaka 2015 aho hadukiye indyane za politike zitewe no kwitoreza ikiringo ca gatatu c'umuyisi Perezida Nkurunziza. Wo twise Manirakiza Theodore avuga abarundi batari bake bari mu bihugu vyo hanze barakwirikaye cyane ku vyari ko bibera mu Burundi ico gihe. Kuri bamwe rero ngo bahora barungika amafaranga menshi mu gihugu kugira bakora imigambi yabo ngo baciye bahitamwo kwihagarika bitewe nuko igihugu cari mu bihe bitoroshe vy'umutekano. Ngo hari na bamwe mu barundi ico gihe bababajwe nuko ababo basigaye mu gihugu bagiye bahohoterwa abandi bicwa n'inzego z'umutekano. Bagize ati unyiciye uwanje atacu azise kandi akicwa n'abari mu nzego za leta
wumva iyo leta nosubira kuyiha urwere nkasubira kuyikunda. Benshi rero mwabo ba diaspora bahitamwo kurungika mayero canke amadolari mu bihugu bibanyi by'u Burundi maze akashikira inshuti zabo avuye mu ibyo bihugu bibanyi yavunjishijwe. Wibaza rero bagahitamwo guteza imbere ibindi bihugu bibanyi. Cya gatatu nuko bamwe ngo mwabo barundi harabo leta yita abanzi b'igihugu kandi nabonye boterereye igihugu. Burundi rero bari mu bihugu vya Buraya, Amerika, Canada, Aziya no muri Afrika, bari mu bice bibiri. Umurwi wa mbere ugizwe n'abarundi bagiye mu ivyo bihugu kubwo gukora y'akazi, bagiye kwiga yo mu nyuma bagaca biberayo, ndetse hari n'abahabwa ubwene gihugu bwo kuba mu bihugu byabakiriye. Umurwi wa kabiri nawo ukaba ugizwe n'abarundi baje gusaba ubuhungiro bahunze intwaro za kera hamwe n'abahunze ubutegetsi bw'umugambwe NDAYISHIMIYE kuva buje mu mwaka 2005 gushika iki gihe. Umurundi rero igihugu ca Swede agasigura ko leta ari iki gihe hariho aba diaspora yemera n'abandi fata nk'abanzi b'igihugu. Aha rero kubwiwe ngo leta yari kuba umuvyeyi wa bose, kiga ingene yonywanisha abo barundi bose mu bindi bihugu vya Afrika biciye akenge. Baramaze no kumenya akamaro k'aba diaspora, barazi amadevize bihungukira yinjijwe nabo. Ego twarumvise ishiramwe rya diaspora ndundi, ariko abarigize turazi ko abanywanyi ba NDAYISHIMIYE gusa nabo ari bake cyane. Uvyo baye vyiza hamwe twese dukoreye hamwe kugira duteze imbere umuvyeyi wacu ari we Burundi. Mu kurangiza aho twise Manirakiza Theodore rababazwa no kubona amafaranga y'agaciro aguma bora mu gihugu cyo Burundi, kandi nyene ico gihugu gifise aba diaspora benshi mu bihugu bitandukanye byo kwisi. Gamagarira leta y'u Burundi kwitaho abo ba diaspora kuko n'ubutunzi bukomeye ku gihugu. Akagira ati leta hamwe yuha agaciro abarundi bose bari za Buraya n'ahandi, ndazi neza ko ito kwigera ibona amadevize ndetse nta mfashanyo yoba igisaba mu makungu. Leta rero ngo tuyisabe ngikora ibishoboka byose mu kwitaho urwego rw'abadiaspora, kuko turazi neza ko urwo rwego rufasha leta bigashimwa yaba mu bikorwa vy'iterambere canke mu kurwiza amafaranga mva makungu mu gihugu. Banywanyi ba Hejuru TV ndabakengurukiye cyane. Niyo makuru twari twabategure kuri uyu wa Mungu, aho turi ku itariki ya mbere kwezi kwa 2023. Ndabakengurukiye cyane ko mudukurikiye kandi ntimuzocikwe nande zobandanya gushikiriza kuri iyi mbonesha kure ya Hejuru TV. Imana ibahezagire, bandanye kugira wa Mungu mwiza.